mu gihe heze imisi yibonekeza ko amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze bigatuma bamwe mu bakora imirimo yabo y'ubudandaji ku nkengera z'ico kiyaga babihagarika canke bakabikora nabi. Kuri no w'Imana umushikanganje w'Uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije Hagiye yari yishikiye mu bibanza bimwe vyo ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika nko mu Kajaga aho yiboneye uko ibintu bimeze. Kandi ibi navyo ubu ico twabonye nuko byunyuwe nuko hari abantu baje kuvogera ku nkengera zikiyaga Tanganyika bakahubaka amazu ibindi bakabyonona. Ibiro byabaye ejo ni ibintu bisanzwe bikunda kuba kandi si ibintu byamaho. N'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane maze igatuma amazi aca ahungabana aduga agenda nkuko mwabibonye yononye ibintu byinshi cyane, inyubako yonona kandi n'ibidukikije uko twabonye amatwareta mwamwe yononekaye nabyo si ibintu byiza cyane. Umushikanganje Hagiye akaba avuga ko mu maguru masha hagiye gutunganywa inama ku bajejwe intwaro n'abaronse ibibanza byo kubakamwo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Hari ibintu bigiye kuba tugiye gukora byihuta. Ku wa kane tuzogirisha inama abarongoye intwaro hamwe n'abegwa n'iki kibazo kuba bubaka ca bafise ibyo bakorera ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika kuva aha mu Kajaga gushika inyanzarake. Hariho rero ibyo turiko turakora mu bushikiranganje vyerekana neza ingene ahantu hokoreshwa atacononekaye atagitosekaye, kazobara n'akanya ko kubereka ico bikorwa twakoze hanyuma tunabereke n'ingene bamwe bononye ahantu. Ikindi naco nuko turiko turakorana n'ikigo kiraba gihuza ibi bihugu bya Zambia, Tanzania, Uburundi na Repubulika ya Kongo, aho turiko turashaka gushiraho umugambi uzogenda werekana uko ibirere biriko biragenda dushobore gukinga cyangwa gukebura abantu hakiri kare, twongere dushiremo n'imigambi izo bijanye no gukingira ikiyaga Tanganyika. Uwo mwuzuriro uturutse ku mazi y'ikiyaga Tanganyika ngo ukaba witezwe gushika mu kwezi kwa gatanu nk'uko bivugwa n'umushikanganje w'Uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije Hagiye.